15 igenekerezo rya 20 umwaka wa 2020 niho ikigo Istebu casozera ibikorwa byahariwe ukwezi kw'icenda mu Burundi kubijanye no gushira habona ibiharuro mfatirwa ko ibyo navyo umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu akavuga ko intambwe ari nziza. Aho mbona bigejeje kuvuga yuko intambwe ari nziza. Ni nziza gute ngira abagiye murakurikirana mwarabonye ko ibisata byinshi bigize ubuzima bw'igihugu byatanzwe kuza birashira ahabona ibiharuro. Ivyo mu myaka yeze siko byabona. Ubu nukuvuga yuko ubushikiranganje bwose butandukanye ubushikiranganje dufise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi busanzwe bufise ibisata bitororokanya ibiharuro bijanye n'ivy'ubushikiranganje bw'ibije. Ubu rero nukuvuga yuko ari intambwe nziza kubona ivyo biharuro bisanzwe kuza biraja habona. Uyu muyobozi mukuru akavuga ko naho ibiharuro ari vyiza ngo intambamizo ntizibura. Intambamizo zo zirahari nizijanye nyene nuko ivyo biharuro twoza turagerageza kubishira ahabona bigifise akanovera. Bivuze ngo bifise akanovera no kuvuga bifasha abafata ingingo. Nimba ari biharuro ngiye gushira ahabona bishira ahabona haheze imyaka myinshi ataco bigifashe. Nibaza yuko ari cyo dutegerezwa gushiramo ingufu kugira ngo ivyo biharuro byose bize biraja ahabona bigifise akanovera kandi bikica bikoreshwa. Noca mvuga yuko dufise n'amategeko atubwira ingene ivyo biharuro tubishira ahabona. Kuko nk'akarorero ndagatanze iyo uvuga ati nshira ahabona ibiharuro buri kwezi baca bakubwira ati kwezi guheze iminsi 15 gukurikira yikurengane utarashira ahabona ivyo biharuro. Uvuze ati jewe nzoshira ahabona ibiharuro buri mezi atatu baca bakubwira ati amezi atatu aheze iminsi 45 yikurengane utarabishira ahabona. Niko amategeko atubwira nobandanya n'ibindi gushika ibiharuro tushira ahabona bijanye n'umwaka batubwira ati mubushira ahabona ibiharuro by'umwaka w'ibihumbi 2019 utegerezwa gukora ku buryo umwaka w'ibihumbi 2020 udahera ivyo biharuro utarabishira ahabona. Ico rero nico nuvuga nico ubu ahanini novuga yuko ari turiko turagerageza kugira ngo ico amategeko atusaba tubikurikize. Ibindi navyo nibijanye n'uburyo ubu leta yaragerageje mu bisata byose biri kutororokanya ibiharuro mu bushikiranganje baratanga amahera. Batanguriye ku miliyoni 10 mugabo hari abaza bariko barazirenga. Ivyo vyatanguye kuva mu mwaka uhetse ubu turabandanya mu mwaka niyo batanze mu bushikiranganje bumwe hariho n'umufuza bushitse ku miliyoni nka 45. Biva rero uko ubushikiranganje hari apugwe kuko hejuru babibona kugira baze barafasha. Ikindi nikijanye n'abahinga kubera abahinga bize umwuga wo gutororokanya no gushira ibiharuro abona si benshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugiye turaraba mu bindi bihugu. Mugabo naco nyene novuga ko duhiriwe kubera kaminuza y'u Burundi ibicishije mu gisata cayo ca Kirinyamugerera iriko irigisha abahinga bazoza bafasha ayandi makaminuza yigenga yaza yaratanguye kwigisha. Uburyo nibaza yuko mu myaka izoza mu myaka 5 iri imbere mu Burundi tuzosubira kuvuga ko dufise ikibazo c'abantu bize ibijanye no gutororokanya cyane ibijanye n'umwuga gutororokanya ibiharuro no kubishira ahabona. Yanaboneyeho n'akaryo ko gusigura akamaro k'ivyo biharuro mfatirwako. Akamaro k'ibiharuro mfatirwako mu gutunganya imigambi y'iterambere ni akamaro ntangere kubera nta mugambi n'umwe ushobora kugira udafise ibiharuro. Akarorero nko kubaka ishuri. Iyo ushaka kubaka ishuri ukavuga uti ngomba ndaritware kuri uyu musozi kanaka, icyo uraba ni igiki? Uraba uti kuri uwo musozi ngomba ndaritware hariho abana bazogigamo. Urumva aho uriko uraraba bya biharuro. Abo bana bangana gute? Ntabwo ubaka agashuri gatoyi abana abari benshi. Abo bana nubatse ishuri rimwe bazorikwigwamo. Ibyo byose ni bya biharuro uri kurakoresha. Umva rero ni
ibiharuro bifite akamaro kenshi no kubaka amavuriro. Ngira mugiye mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, imbere yo kubaka ivuriro babanza kuraba iri vuriro ko turubaka rizofasha abenegihugu bangana gute. Umva utazi abo benegihugu ko bangana nta mugambi n'umwe ushobora kubatunganiriza. Kugira rero dutunganye imigambi myiza izanira inyungu abenegihugu, nuko tuba dufise ibiharuro dukorerako. Uyu muyobozi akaba yarangije amenyesha ko n'igihugu kugira ngo gitere imbere gitegerezwa gukoresha ibiharuro.